Yeah, T-Ben, Grad Boy Emi, Etwaye di Burundi. Tuko watoto wa Gitega, tuko pamoja na Gitero Rags. Yeah. Birasizingani abarundi tubandanye tutotezwa ku murangi zuba riva. Ubu rero abaririmbyi ntitugiye kuvyemera, dusanzwe twifitiye n'ishapu ry'uko dukora, ariko ntitwimbure mugabo tukabandanya tutotezwa. Ubu rero tugiye kwiyamiriza ihonyangwa rizobandanya rigirirwa zina kiremwa muntu, ntiribandanya rigirirwa mutama arongoye mete pese. Tutibagiye ubwicanyi bwirirwa buri monokoza hirya no hino, eka n'abandi bose tuzoza turumva bagiriwe nyangwa nk'iryo ntituzovyihanganira. Kiramvu nawe agorore agahogo abandanya ashikiriza inkuru iramvuye, abo biraba ntihazobura igihe bikubita gashi biyumviriye iberere biraho yuko bibabaza. Reka kwigira sindabibazwa, abarundi nimwebwe duhanze amaso, naho mubandanya mudutoteza. Abarundi nimwebwe duhanze amaso. Birateye agahinda kubona kira kwezi kira mwaka abarundi tuzoguma twiririra kurya, mugabo twizere yuko umwaka iri imbere ibintu bizohinduka. Nivy'ukuri mu Burundi nta kuri kuriho, ndetse natwe bw'abarundi twaramaze kwishiramwo yuko umuntu akubeshe abariha kugira ukuri. Vugisha ukuri nka mete pese ndetse n'igihugu kizoronka amahoro. Si mete pese gusa ivugisha ukuri ngaha mu Burundi bwose, hariho n'abandi bavugisha ukuri ariko kubw'igitsure ntibishire hejuru kubera banka ko boca baja gete. Reka kwigira sindabibazwa, abarundi nimwebwe duhanze amaso, naho mubandanya mudutoteza. Abarundi nimwebwe duhanze amaso. T-Ben yahisemwo byose, yasanze inzira irasha ariyo kuvugisha ukuri. Ndanakebura abo bose ukuri kwananiye ko bohitamwo iyindi nzira bafata, kuko iki gihugu cacu ntikizopfa kirose amahoro hatabonetse abantu na 50% bavugisha ukuri. Ubutungane n'ubugingo uragatote twizira kuvuga ukuri, ndetse naho uzofungwa wizeye Imana nta gihe kirekire uzomarayo n'akarindwi wizeye Imana ntacabura. Reka kwigira sindabibazwa, abarundi nimwebwe duhanze amaso.